iyi ni imwe mu mafilime ariko arabica bigacika mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi ndetse no mu mahanga. Filime yiswe Data. Filime iri kiraca ku rubuga rwa Fanny Lavine officiel. Filime bigaragara ko yakinywe n'abahanga. Filime bigaragara ko irimwo n'ubuhanga. Filime bigaragaramwo irimwo ubwenge bukomeye cyane. Abenshi ariko baravuga ati ino filime irafise byinshi izokwigisha mu buzima bw'abantu. Nanje ndakubwira ati ino filime irafise byinshi izokwigisha mu buzima bw'umuntu. Cyane cyane ibyo maze kubona ni ku mwana w'imfubyi. Inyuma ya gato ndagarutse. Mbega waruzi ko katahandi hantu wosha gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi amatelefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama émetteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza. Yo mukama aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kazi. Okay, mwamaze kubyumva rero ko dusanzwe dufite n'ibindi bintu byinshi dukora. Mwamaze kumva rero aho dusanzwe dukorera ni muri One Boy Shop. Okay, tugarutse rero n'agafilime kacu, ndibaza mwamaze kubibona. Wa mwana ko nababwira n'uyu wa mwana aje ariruka avuga ati mama uno mugabo birikanza arikanza, avuga ati ni gute uno mwana yoza hamagara mama akwita mama kandi atari umwana wawe? Ndabasubije inyuma gatoyi, mwibuke ko uno mupapa n'uyu mumama bari mu gahinda kenshi bavuga ati mbega ko udafite urubyaro, tararonka urubyaro. N'umusero natinda kubwa ati tugiye dusesangure filime Data, tuhereye kuri episode ya mbere twimvire episode ya kabiri, mbega izo bimeze gute? Mbega akuno mumama atamwana afise bera kumwe n'uno mupapa, ariko uno mwana akabaje mwihamagara mama. Mbega ko mu ntango nabaheretse agace gatoyi Fanny Lavine ari kumbago ariko aragendera kubinati, mbe babyita ibiki imbago mu Kinyarwanda babyita imbago, ndazizi neza mu Kirundi. Sawa, twamubonye akagendera kumbago ariko arabye imbere gato akabona bano bantu babiri, yaciye yikanga. Yabonye yikanze maze ubwenge buramuzungurira gato aca arinaga. Mbega nawe ubwo uno mupapa sowe baramugambaniye bigatuma atakaza umwana? Mbega uno mwana ubwo ntiyo baro Fanny Lavine? Ebagabo kano kantu muri ko mukabona gute, mukumva gute kano kantu, muravye kano kantu nawe muca mukana, mbega mubona gute mu episode ya kabiri izo bije gute, izo bisa gute? Episode ya kabiri izo biza ise gute? Ndakunda kungene rero abarundi twandika filime, ndakunda kungene abakinya barundi bandika filime. Ni ya filime ushaka kubona ukimvira nk'intu zishika zirenga 10 tukungene ikice cya kabiri gizokurikira, gutyo bakagutera amatsiko yo kumva wo bandanya gukurikirana filime iyiri kiraje. Abantu mubona nkanje muri hehe, mumpe subscribe. Abantu muri ko mubona na nkanje mufisonde like kabisa. Mubona ino filime kabisa, iyi filime uri kuraraba ubona yandikanye ubuhanga, kuko ndiko ndaraba Fanny Lavine ni kimuga, sibyo? Ni kimuga. Bigaragare ko ndiko ndimvira, bigaragara ko komenga uno mwana ashaka kuba ari wa Fanny Lavine. Fanny Lavine akaba yaragize ibibazo byo kungene nyene bari babanye, ngira ngo
na se uno mwana hamabona kumute reka gatoyi ndagarutse ndakwereke aha turabona ko turi ku kibuga c'indege ku kibuga c'indege hagira havemwo wa muhungu ujya mugabo ujya mugore agira aze sindabamenya amazina kuko murabizi namwe ko muri zino ntuze tutarabamenya amazina ariko murabona ko asa n'uje gutegera ngira ngo asa n'uje gutegera umusheri wiwe kandi na Fanny Lavine byagaragaye ko mengaze gutegera sheri wiwe sibyo sheri wiwe wa Fanny Lavine asa n'ubuzinanye n'uno musheri uyu mugabo asa n'ubuzinanye n'uyu mugabo ariko aritaba telefone hano rero wewe niyo wabona nabagiye kuramukanya Fanny Lavine harakana umuntu kumenga ari ikanze eske ashobora kuba yari umugabo wiwe wa kera bigeze kuba barabyaranye no mwana kuko amubonye we yikanze ubwenge bucabura mujya acagira gatoyi tubirabe ngaho imbere tubirabe imbere hama twitwimvire mbega episode ya kabiri izobiza isa gute izoyemeze gute iyi filime abantu muri mu rukundo nino filime mu ngongere like kabisa mu nsondere like abantu muri ko murabona ino filime ikabigisha ikabasigira ikintu mu nsondere like ndabakeneye kubabona ndakeneye go rukundo rwanyu musonde like murabizi ko je namankurikirana cyane filime z'abarundi nama ndakubwira ati ko abarundi barafise ubuhanga bukomeye cyane mu kwandika wabonye rero Fanny Lavine ari kumbago sibye Fanny Lavine ari kumbago urabonye ahanye nari ikanze urabona ko yikanze arabonye abantu imbere uyu mwana asa n'ugiye kuramutsa wa mutipa aramuramukije bishimye baryohewe ariko Fanny Lavine bigaragara ko hari ikintu yabonye amubonye neza ngo baramugize ashiye yinaga none ni kubereka abonye no muhungu ubwenge bukamukaraga kinaga kubera iki abonye uno muryango w'abano bantu ubwenge bukamujya mbega waruzi ko katahandi hantu woshobora gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop umviriza ndabikubwire aho naho batandaza accessoires za telefone ndavuga ibikoresho bijanye na telefone blendage chargeur écouteur batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza nubwo wawivuza ecran Android ndavuga ajya makompre ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza barasubiramo kandi telefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi ama emiteur ama recepteur ama speaker ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho nyarukira rero muri One Boy Shop ntuzokwidoga ibyawe byose bizogenda bimeze neza ugenda utwenga umwenyura umeze neza yo mukama aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye mu gisagara ca Gitega neza na neza mu masanganzira kuri parking haruguru ya station yo kwa chef uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura tutwenga kuko iwacu umukiriya ari umukwe kazi